Please baby ntunje kure raba ntiyumviriza amabwire kuko ivyo bakubira n'ivyo ububire baragowe turashushe baguma babira nk'abashushe suguma twendelege life irazimvye benshi baryoherwa iyo dusivye tuvyumva ko mu kwinsera ku muziki ni chaîne alimentaire guhera ku mufanzi kugenda ku presenter ku radio ku ma TV gushika ku muririmbye kuri manager kuri management. Yes, mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bandaho TV bivaye no mwese aherereye twongera tubaha ikaze mu biganiro vyacu bica kuri ndaho TV nkuko bisanzwe ko tutigera duswatinga abarovyi badahusha uyu muzi tubazaniye umwe mu bantu bamaze iminsi bataboneka cyane mengo barinyegeje aho twe twabanyeguruye turi kumwe na Bizo uwezo ariko turasaba wowe utaragira subscribe banzu ugire subscribe tubibutsa ko muri kumwe na wa wundi wa murovyi atigera swatinga and cool the MC the ninja number 1 tubaha ikaze cyane Bizo uwezo. Sari bro. Safi sana muraho. Turashima ko ni ndaho TV. Ni vyiza birabereye. Bizo uwezo. Long time bro. Ariko je ndiho ntuvuge ko ntaboneka ndiho. Imisi mbanze nk'ukwezi ndakurondera kweli. Wapi ndiho kabisa. Ngira wandondereye atariho. Tuca tugenda tumenya aho umuntu yo gutorera neza na neza. Ngira ndondereye muri Niona production. Ariko ubundi ndahagaze ndumone nka Bizo uwezo. Niyo mpamvu twakurondeye cyane. Turazo abandondera barakunda kundondera aho nahoze ariko ubu magaze ndumwe astim urumva nije mpagaze novuga yuko ari je nije ndumutwe wa timu yiwanje kuri ibyo rero umuntu ankeneye kenshi arondera je nyene. Bizo uwezo turaza kugaruka ku isongira aho yitwa Mfata ora kubera naririmbanye n'abaririmbyi babiri naririmbanye n'umuproducteur yitwa Fizzo ndirimbana n'uwundi avi muramvya yitwa Justin Peace novuga yuko ari abaririmbyi bariko baraza bavyifatamwe neza twahuriye muri studio turamenyana mu nyuma turabona ati bubugenze ntibwoheranga twicare dukora igikorwa hari mu mwaka uheze turicara turakora igikorwa ariko rero novuga yuko cyari igikorwa cyatebye cyane gusohoka ariko abantu benshi bacumva muri studio bavuga ati indirimbo igituma idasohoka n'icyaha so no basaba yuko babanza kumvira ico feeling ico gikorwa ni indirimbo yumvirije uza kumva tara yawo batipe twaririmbanye unyumvemwo umva ni indirimbo novuga yuko iri mu rukundo kandi ari indirimbo novuga nk'ubu abantu bavuga aba DJ bavuga ati indirimbo z'abarundi zitonanira kuvuza kubera zidatambika ibintu nk'ibyo nosaba yuko boyumviriza neza boronka ikintu bavuza mu club n'ahandi hantu henshi. Bizo uwezo reka tugusabe kugira uri karakumviriza ntiyo baze kuri kurishira hejuru canke uri kitonde na kapera kidogo y'indirimbo yabashaje kumbure n'utarayumviriza bimutume bimumotive aje no kuyumviriza. Iyi ndirimbo sinshaka mbere no kuyiririmba ko kenshi kubera indirimbo y'urukundo nanje mu rukundo sinkunda kuba ndiyo ariko ndafise igikorwa c'inyuma ya hagato nagomba abantu baracumvise wari mwengu naririmbanye n'abakingorongoro na bifes n'abandi ya Bizo uwezo je ndumwe mu bantu batigira bashaka guhusha kwera ariko ndazi ko wowe utabishaka ariko je ndashaka indirimbo tuyihereza igikorwa cyayo tunde kapera kidogo bro kadogo tu basi. Please baby ntunje kure raba ntiyumviriza amabwire kuko ivyo bakubira n'ivyo ububire baragowe turashushe baguma babira nk'abashushe ibintu nk'ivyo nivyo biri muri ndirimbo. Twagiye ngo Bizo uwezo ntashaka ibintu vy'inkundo ico kibazo turakigarukako twende kapera cha walimwengu basi bro suguma twendelege life irazimvye benshi baryoherwa iyo dusivye tuvyumva ko mu kwinsera ku mushinge erega baryoherwa iyo dusivye padre na pastor n'abasenzi ico pastor arusha padre n'ubusezi itabi ntirijanye no gutwenga
guhava wici biri muri agenda mfise mind y'amahera sinkeneye abagenzi ndayagusopa sindakubeshaho kwizi akapera nguma ncanga buri mwanya buri kanya sindabi vy'amanyanga kenshi nirabira umwanya nguma ncanga nironderera ifaranga uwo mvangira mode no mukura mwibihanga nakuze numva babitaba bari mwengo icamba baje nuko nasanze batari perfect nabuze vyinshi none raba ndi mapengu abantu sibeza kubona banka hari impamvu araza bigira kujya kw'intama harabaza bigira ko bagukunda ibintu nk'ivyo nivyo naririmbye muri bari mwengo indirimbo novuga yuko muri no mwaka ari gikorwa ca rap cabaye kinini novuga kuri rap yo Burundi collab y'abantu benshi kujya vyagenze sinibaza yuko hari izindi ndirimbo n'ibintu novuga abantu bari bamisinze imyaka myinshi Bizo uratakaye gato ugarukanye ibintu bikomeye ibintu bizima inyuma watubwiye inyuma ya mfata uri kumwe n'abangirimbyi bakiri bato bakicaruka hari ikintu uri kurazana mbeho dukundira tukadronka amajambo 2 canke 3 muri iyo ndirimbo yawe nshasha tuba bambere kuyumvisha abantu ko hari ikintu kije kandi kiryoshe kuko biriko biraza nta vyoroshe biriho bro ya ndagukunda buri mwanya ntabwo ndabiha agaciro gahunda n'amafaranga niyo yama mbuzitiro afise love ariko kenshi avuga inoti afise life conscious atari joke umudemu w'umurasta buri munsi amadarash azashaka kubaho nabi kandi beauty w'umukaca yes beauty w'umukaca indirimbo niyo bayitwa beauty bro oya indirimbo yitwa nkunda ni indirimbo izoryohera abantu benshi wanse urukundo ari kugarutse ukunda mbega ukunda arahari biravana ukunda ingene wowe uri kuramuvugako ya nyumva ndagukunda buri mwanya ntabwo ndabiha agaciro gahunda n'amafaranga niyo yama mbuzitiro afise love ariko kenshi avuga inoti afise life conscious atari joke urumva si igwa urukundo ariko ruguma rurondera inoti ku ruhande rw'iwanje ndakunda nzogire umudemu ari mastermind afite ivyumviro vyinshi urumva muri we nibonamwo kubera ndakunda mbona kubona turi kumwe n'umuntu tuvyumva kumwe hari abantu benshi bagira chance bakagira umuntu bavyumva kumwe nkuko basokuru bayamaze bavuga ati uhusha itunga husha umugore so ku ruhande rw'iwanje ndifuza kandi namansaba Imana izo mu muntu aza kumpindura naje mbere bijyandi ntazobone yuko ari vyatara ahubwo abone yuko ari we azani vyatara azongera uwundi muntu Bizo wezo uragarutse ariko Bizo wezo siku nyingi bro ntituriko turakora ama concert mbega ikibazo kirihe barakubanira ama concert canke wendo awujamua bro canke baguha kanoti gakeye ugagakwepa concert turazikora muri Frambo de la Pesinzi ko mwashitse niho nari jewe narakubonye ariko ijya ntiduyarura ama concert bro ahubwo ijya ni concert ya bien kubera irimwe akanoti karushizo zinda abantu biyumvira ya ijya ni yari concert y'igihugu so concert biravana urabona kuboneka ku mafishi imisi yose nguri kuragira show udashoboye no kurihira inzu udashoboye no kugendesha ubuzima bwawe nk'umuririmbyi n'ibintu bibabaje ariko ico ntako mbwira abantu bategura cyane cyane ama concert bareke kudufata nabi mu bikorwa turabantu dukora hari umuntu aguhamagara ati bro nifise concert nkeneye uzoshike uririmbe ukunuku none tugire gute umubwiye be akaca kubwira ngo aho twese goca tubaririmbye urumva bisigura yuko ico dukora uno munsi bagisuzugura kandi umuntu kabisubona ati uyu n'umuntu ari mu nzego ari uyu n'umuntu yoteza imbere n'umuziki umubwiye be akaca kubwira ngo twese ngo aho twoca turirimba ngo ibintu uzoririmba 10 minutes ugaca umbwira ayo mahera ngo ninda togakora ko kazi urumva bisigura yuko umuziki wacu akirimwo akanenge kanini abari bajeje kuduteza imbere baracasuzugura ibikorwa byacu so ikindi naco novuga kuri ico cibiteramo igiteramo kizoba gikenewe yuko mbamwe nzoba ndimwe ariko kidakenewe vraiment biragoye kumbonamo uvuze igikenewe nico uzoba urimo ushaka kuvuga gute bagutahure gute na igiteramo nzobona yuko candishe uburyo mbona bushobora kumbeshaho bushobora kubandanya novuga yuko bushobora gutuma umuziki wanje ubandanya kubaho ico giteramo nzoba ndakirimo umuziki je nawutanguye ma 2010 gushika 2013 2014 maze kugira show nyinshi
nyinshi za gusa narazigize, narabonye akamaro ko kugira show ya gusa, narabonye akamaro ko kugira show urishwe. Urumva n'ibintu novuga yuko iwanje byo bari bishasha, sinshaka kuboneka imbere y'abantu ndabaryohere kugira bamenye tu bibe biherereye aho bankeneye kubaho bivanye mu gikorwa mba ndiko ndakora. Uno munsi kumbura uza kubona ko uri kuranwa kabaju agashaka kuvuga ati Bizo uwezo ni gukena ni iki, niyo mpamvu n'utuntu duto duto bo bashikiriza iki? Abantu banywa ibintu bito n'abanywa ibizimbye bose novuga yuko baba nyamba ari mu kinama urugenda bari rumwe. Izi nzoga iyi ntizimbutse na gato kubera je mvuka nakuriye mu buzima busanzwe, sinovuga yuko ino nzoga izimbutse, ndavye akabeyi ndayigura n'abarundi benshi bifashe ariko banywa nyene, bisigura yuko urugendo mba ngiyemwo n'uwanyweye whisky n'uwanyweye injabuka n'uwanyweye iki ni rumwe. Hanyuma inzoga uko uzibona kira muntu arafite inzoga anwa naho uzotunga. Hari abantu bahindura inzoga bivanye n'ingene bagiye bararonka amahera, ariko hari abantu usanga mbere ari ababosi bateye n'ubwoba ugasanga inzoga yabo n'inzoga isanzwe. Ikihe kintu kimwe ubona ko kibonetse n'umucofasha umuziki ndundi gukura cyane? Je ku ruhande rw'iwanya ndakunda kuvuga icambere ni leta. Hari amategeko y'amasponsor, nk'itegeko rya sponsor leta irikoreye ko 100% nta nkeka umuririmbyi w'uburundi yobona iyagiye akavuga ati je ndiko ndakora kandi zotera imbere. Icya kabiri cokogwa ndakunda kuvuga yuko guhera kuba presenter producteur abaririmbyi wese cyose dukeneye ishure, dukeneye seminar naho byomara amezi 6 bakatwigisha industry icyari cyo, kubera benshi dukora umuziki dufise focus zitandukanye. Hari umuntu akora umuziki kugira aronka abademu, hari ukora umuziki kubera mu quartier bamwe bamumenye. Umva twese dufise ibintu by'iwacu turondera muri muziki, ariko dukeneye yuko umuziki watubeshaho turacakeneye itegeko rya sponsor leta yacu bidufashe, hanyuma dusubire ku ishuri twige n'amezi 6 twese abaririmbyi bizodufasha. Kubera sinibaza yuko hariho umurundi n'umwe yobazi neza icyo bisigura industry, kubera industry ni novuga hari ibintu twize chaîne alimentaire muri primaire, muri 6e umuziki ni chaîne alimentaire. Guhera ku mufanzi kugenda ku presenter ku radio ku ma TV gushika ku muririmbyi kuri manager kuri management kuri label, umva n'ikintu kitegerezwa kuba kiri hamwe. Ariko twebwe tuyifata minenegwe, hari usanga wagayu kumbe ni bya chaîne alimentaire. Uyu atariho uyu ntiyotera imbere, uyu atariho ujya ntiyotera imbere. Nico gituma navuze ati nako ga seminaire naho koba nk'amezi 6 coba ciza kuri twebwe abaririmbyi b'abarundi. Akamo neza na neza kugira bumve kuri kusaba ikintu kandi ugishaka kuri ico kintu, kuko ni ikintu kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi bihambaye cyane. Akamo cyane cyane ndagateye leta muri art vraiment turi zero muri art, badufashe bashira amategeko ku ma industry, igihugu kirifashe, igihugu kirafisa amahoro. Nivyumvikana ingene umujene umurundi iyo bari kwarakora akoresha impano yiwe ariko ntatera imbere kandi hari abavyeyi, bisigura ko turiko turatamba twirorera tubatakambira nk'abavyeyi bacu bashiraho amategeko atugenga kugira dutera imbere tuzozamuka. Kandi ndibaza muri Afrika y'ubuseruko mu Burundi hari impano nyinshi kuruta bira. Turagarutse n'ijambo kumbure umwe mu baririmbyi bakomenga mu gihugu cy'u Burundi yoba yaravuze kuri stage uyu munsi w'urumuri rw'amahoro ni Big Fizzo. Aje aravuga ati ndakakamo ndagateye abaturongoye na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, badufashe bafate decision baje ku maradiyo, amaradiyo yose ubu amaboite yose plutôt yazo ziyavuze umuziki ndondi. Kuri Bizo uwezo aremeranya neza n'ijambo ryavuzwe na Big Fizzo.
icyo novuga abarundi turafite ingeso yo gufatira aho nyene umukurikiranye Fizzo muri interview yaramaze imisi agera akora n'umuntu wa mbere ariko arakoma induru kubijanye n'iterambere ry'umuririmbyi w'umurundi rero ufashe gusa kajya gapande yagize hajya muri ya concert harimo amakosa menshi ariko usubiye inyuma ugafata ivyo yaramaze imisi avuga ukacuteranya na kajya hari gihe yoba yarakavuze kubera yariko arahera heza kubera ivyo yaramaze imisi avuga mu biganiro byari byinshi kandi vy'akamaro so kuzibira umuziki ngo hanze hakavuza indirimbo ziwacu ntibisigura yuko twoba duteye imbere ariko hari indirimbo zitazibirika Fizzo nawe hari indirimbo ahora aririmba mu Rwanda bagerageza kuzibana ariko zikavuzwa tu mu Buganda uko nyene muri Tanzania uko nyene bisigura yuko indirimbo nziza ntigira umupaka naho batoyivuza muri boîte abarundi bose bayifise muri telefone iguma ari hit naho batoyivuza ku radio abarundi bose bayifise muri telefone iguma ari hit bisigura yuko kuzibira indirimbo nyamahanga atari ryo terambere ry'umuziki wacu tu ahubwo ndamwunganira naho leta yavuga ati itegeko ububare bwose bwo mu Burundi buzoza burariha amahera ibihumbi par exemple na karorero ububare bwose bwo mu Burundi akabare kamwe kazoza karariha amahera ibihumbi 200 ku kwezi ayo mahera azobarishwe kukubera kunagura umuziki w'u Burundi urumva ndibaza nk'Ibujumbura hari ububare nk'ibihumbi 100 Ibujumbura gusa ufashe 20,000 ku kwezi agiye mu muziki kandi akabare kavuga ati aya 20,000 agiye mu muziki ndundi ndibaza nabone bazoba proud yo kuvuza indirimbo ndundi kubera babona yuko bazirihira birakwiye yuko ya industry yacu izobiri kwiriyubaka ifise ikigega gikomeye abaririmbyi tuzoja kwishuri aba presenter uko nyene kubera ibi turiko turakora benshi sino kubesha ni bake bavyize benshi turiko turakoresha impano twishimira ati je ndafite impano kanaka ati ndafite impano kanaka reka dukora uku si ibintu novuga biri professionnel cha wimagina tubikuye nga tukabishira professionnel tuzoshika he tuzoba turaba mbere muri Afrika y'ubuseruko Bizo uratanze ubutumwa bukomeye cyane ikiganiro twobandanya ko twosanga twarambiye kumvure abakunzi b'umuziki wacu n'abakunzi ba Ndaho TV n'abakunzi ba Bizo uwezo tukumbure turacari kumwe Imana cyadutiza amagara tuzobandanya n'ibindi biganiro tubihage byinshi ako dufata n'umwanya mu kugushimira cyane bro nanje ndabashimiye sana tugushimire akajambo kanyuma kuri Ndaho TV no kwibutsa abafans bagire subscribe bagire s'abonner kuri Ndaho TV urabona dukeneye kuzamukira rimwe baje kuri channel ya Bizo uwezo bagire subscribe